kucha kama mimi ndasuka erega we hari ibintu byatse wasanga no kubukota wewe ndega shareka ni ngorane usanga nibibatse reka ndabigumiza ibanga hari igihe byoho yumvise ko atacizere ayo ndabihoze amwe ndavuga je mu ngoya yamuduka mwe ndabazi mufise umuntu yamuduka atubwiye kuzagura mu gihe kingana ukuru kandi wamenye ko derukana kera dusabanze ukore umenye ko derukana kera usanga iri mu oyo umuntu afise imodoka ari Samy kandi rero ati merci ubudukunda ariko twoshobora kugwa uduhuze ukadushora gusa umuntu yagukunze niyo reka kugushorera n'impunzi ari gihe ukunda umuntu utarifise programme yo gushora ukavuga ko muganzo bashorera ntacyo byose ntacuguma wishuza none kutagura erega bari abo morana vyaki yatije ko muzogura kumbe kwari urukundo rwabimuvugisha ubona garuka bagiye ari gihe akwangira bara boreka aje shareka gufsira banana kwangira kamugera na ubu nabo wankira ubu abakunzi bawe bakwitika kuzotya mariage yawe vuba cyane mariage yiwanje abakunzi ba Avuze tugiye tubitaba cyomere mese mwiriwe mwaramuse bwake mugura mwizi gitondo cizi ijoro yigize bana uherereye ndazi ko Avuze tugiye tubimudukirana muri kwisinzi yose Simon Pro behind camera kumwe na Prince umusina umukinyi dasanzwe umukinyi w'amareresi cyangwa wa filme verano kubivuga Kanyana cyangwa Cheri cyangwa Jaja byose bivana no kumwita cyangwa nico muzi ko naho muzi nibikorwa mubonyemwo cyane kuba muzi arikanye ahandi hantu hatandukanye Jaja ni bon namahoro cyane urakomeye ndakomeye amakuru y'imisi ni meza cyane nongera ndamutse abakunzi ba Avuze Today TV imisi myinshi tukaganira nabo nanje nari nkumbuye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe abane nawe kandi abane n'abatururera nabo nyine nibona byabane nabo nagize twego muri Avuze Today abakurikirana Avuze Today abakunzi bacu none abantu urimo mu bakunzi bacu igana hari banye no mu bakunzi bacu ago ikintu cyambere na mbere Jaja uraberewe natirere ukuntu urakoze cyane uyu meze uko nyene n'umushatsi nyene nk'abarundi kazi n'igihe baba bashizemo ibindi bintu n'ibihukunda muri zo mezo para bijya biranjena mba numva ndamewe baduvume ngo dukundi bora ariko mezo kandi bijya bituma mutoga ngo bituma reka gusa ari igihe ubikora bitakubereye ariko ukumva ati mpindurero bituma mutoga n'ibyo bariko bampana tutoga mvuze dutoga bijya ntiwoga mu mutwe none ntiwoga ntibaguharitse kugira woge bisaba ubundi buhinga uja muri sanga kugira bace gushira muri casque wumuke ara n'umuntu wabo ari umuntu kanamore uko ni bora nako buberewe umurundi kazi nakirero ko ni bon kandi ni tuza nomende ngo bugura koze kandi uriko rambesha oya nta bujyajya burimo Kanyana canke Jaja uri kuraraba aho geze tumaze igice tutaganira nk'umwaka mwenga wari uheze ni kihe kintu cyahindutse mu mwaka wose muri game muri film aho wari uri mu mwaka uheze n'uyu mwaka aho nari ndi mu mwaka uheze n'uyu mwaka nuko basi muri no mwaka ndashima yarahindutse mu mwaka uheze uturaka twaragorana uturaka ariko sanga rimwe na rimwe gacamu karuha y'ubufu nicyo kintu cyinshi icyo ndagishima vraiment kuko urabizi none nkuko turi kwino si aha turi hari turondera turiko turondera
rero nimba umwaka uheze kugira ngo mbone kabusanga nkiriho ndi muzima menye ko habonetse agafunguro n'ubuntu bw'Imana. Mu by'ukuri jaja ukiza muri Rukundo TV Burundi wari ufise vision yuko bizoshikanye nitwe turaka tukabona gaje yavuga ati ngomba gukina gusa vugisha ukuri nikiza narumva ko hazokizogera ico kandi sinumva ko kizoguma ahubwo n'ubundi ndazi ko bizora bandana. ku muntu ari umuntu ajavuga ati ndashaka gukinisha Kanyana kugira YouTube yanje igere kure cyane nakunze casting yiwe ukuntu ntameze ukuntu angana ukuntu bameze bihura na filime yanje ndamukeneye arondera wewe canke arondera abarongoye Rukundo TV Burundi. Mu jambo uno bivuga abaturongoye twadufise ukuntu twaravyumvikanye mu gendo so wenyumvira ko arabimenyesha abashikiti ko tukavugana nabo ukuntu twabivuganye ntegezo kubahiriza amategeko y'ibyo twage turavugana muri kontra yacu. Uwo kurondera bwa mbere uzarondera wewe cyane uzarondera bona amahoro menshi tukarumvikana nyene tu ni sawa. Ubwo ntizimbe nzimbe ntisaba agafaranga igikuru n'ibikoko byose bara turabyumvikana ariko ntituzimbe ku buryo tutonanira. Uri kuraraba Kanyana hari abakobwa musanzwe mukorana muri Rukundo TV Burundi sivyo? Ariko nuri kuraraba abakobwa woba warabasumbije visibility canke izina ku bwa filime Kanyana. Ubiharura gute ubana nabo gute canke byashitse gute kugira umenyekane kubasumba? Nta numwe namenyekanye muri kuko mu byo namenyekanye nabo twari ko turakorana nabo barimo hajya nyene. Gusa ni munganya kumenyekana. Oya sikubwa nitunganya none twereka kunganya kwanza turanganya tureka kunganya gute kandi twakoze bikorwa. None nk'uvuze ati ntondekira kuva kwa mbere gushika ku 10 bose ushobagira aba mbere ugomba kuvuga ati uyu wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu twese turi hamwe birashoboka twese hamwe birashoboka. Uvuga ati birangana twe ntacyo ndi basi ntacyo ndi ndari kumwe nabo nta nico nakora nari jenye n'ubwanje ntacyo ariko ndi kumwe nabo turabambere ndiko turabambere sinze turabayoje turabakeje turabagatatu turabambere turi kumwe nabo ndi kumwe nabo. Abo n'abakinyi musanzwe mukinana ninde muntu ufata nk'umuvyeyi muri filime kuvuga ati uyu muntu marambere umuvyeyi mwiza ndengoro kunuku nishika abantu basi nabangahe bamenya. Mr. Samy nekonze kora Mr. Samy ndamufata nk'umuvyeyi Wiwe yafashe ukuboko arambiriye ejo bigende neza kuko umusanze w'umutibari wahuriye mu kazi nawe manajeri wanje mu ijambo rimwe yatabawe n'Imana yabishatse. Onda hari igihe usanga mugabo Imana yasimvugiye nabi ngo ntibyari gukunda hari igihe Imana yari gucisha kundi bikagenda neza ariko reka shima ubunyene Imana yashatse yacishije bigende neza. Nafashije mbwira ngo niyo ntari kumufasha abandi bari kumufasha nawe niko ubibona. Iyo utamufasha abandi bari kumufasha ariko ntibahabaye. Oya bari kuvaye ntibahabaye nashaka shime wowe nyene wahabaye kuko hari igihe wawundi ari kumufasha Imana ari kumuzana mu busanza ariko ashima Imana nimba yamuzanye yakuzanye kare wewe. Hari igihe Imana yabwiye benshi wowe akabere wabangutse kumufasha basi nawe agushimira warumviye Imana. N'abakobwa usanga bigoye gufasha cyane cyane nk'ubwo ugasanga byashyize igihe wibagiye Samy ko yagufashije mutanguranwa uyu munsi tukumenya Kanyana kubera habayemo ingufu za Samy. Sinawe neza n'abakobwa usanga bigoye kuja gufasha nk'uko Samy yagukweza ukuboko akaba ari ahantu agushikanye ariko azusanga mu minsi mike iri imbere wahindutse urabona ko umenga Samy ntashobora gufashije n'abandi bari kugufasha agakora nk'ibyo yakoze
wovuga gute kuri icyo icyo navuga kubera ko abantu turabana basi twibagirane ibyo sinavuga ngo jewe ngo umuntu umugororotsi mu kuba ngo nagitse ngo cyane n'ubinga arashitse muri buntu bw'Imana ubona bagira kuko kandi abantu hari igihe dufata mu pfikintu n'umuntu ugasanga ishavu riradunze ufuse bya bindi byagukorera uhaye agaciro iryo shavu ariko twese nyene sinzi ukuntu nabivuga twese byo dushikira byo tubako uwo byashikiye nyene tuto kumubabarira uretse yuko Samy muhuriye kuri Kumbe TV Burundi cyane yagufashe ukuboko hari indi migenderanire mufitanye na Samy atari indi migenderanire uretse ko tuba duhuriye ngaho mwese bamuriye mu kazi usigaye turabagenzi gusa urumva uretse n'akazi ni wa muntu ushaka kuba muri kumwe tureke mu kazi si kenshi gusa ariko iyo ngwaye nyoreka gusuhuza cyangwa kugwaza cyangwa yagize urubanza sinoreka kuhashika nuko nyene bitegeze kugenda kuko turakorana bwabo ni famille n'umuvyeyi mukorana ariko mugahura ku kazi agatahana ugatahana wandi uvuga ati muri nawe dukorana nta misi ibera tutabonana cyo muri Rukundo TV siko bimeze ni famille n'umuryango dufatana twese nk'abavukanye washikiwe n'ikibazo abandi baba bahari aho agiriwe ubuntu basakaronka kwa twese twama mu bibazo akabubwira akantu kakeza turafashanya guserebura ubwo mugeze kumbesha ngo murabana kandi nabyemeye mani tubabari nitwabeshe tweko tuvuga filme nibifate ngo twari mu bubeshi ryari filme twari ko turabona oya reka mwe mwaye ko mumbwira ko ari ukuri ngo ni filme twavuze n'ukuri kwa filme bari tubana mu filme Kanyana na Bella hino barabana kujya kwari kwa filme ni ari ukuri kwa Samy na Jaja kuba kimwe yumviye guhereza Kanyana ifilme twakumenye ko izina ridasanzwe mukaba mwarayihirahe nta kintu na kimwe kidahera kiretse ijambo ry'Imana oya ni uriko ra mu bindi bihugu series ni ikintu gishobora kumara n'imyaka 5 ariko ama episode usanga ari nkangahe ama episode twagejeje kuri saison 5 twari twakoze ibyumviro byarabaheraye oya sivuga baza Samy ibyumviro byo muri Kanyana byamuheraye abakoze kuzabaza ukora ngaho mvugiye ngo nije mvuze ibyumviro byarahetse uzoba undenganije nibaza ko ariho yari yarateguye kwizoherera ariko uraba filme zose zakozwe muri Rukundo TV Burundi filme ya Kanyana ikrasa mu kibanza cya kangahe izo maze gukina zose muri Rukundo izo maze gukina apana muri Rukundo filme zose maze gukina ndayege ikibanza cya mbere hari filme maze gukina ziri behind ya Rukundo TV Burundi zitari muri Rukundo TV Burundi ndani niza ndamaze gukina ikinyama cy'urukundo n'abashana ikintu filme ikinyama cy'urukundo ndamaze gukina nakina imbere ya Kanyana aziriho apana amasezi du film usanga ziriho gutura Kanyana tora ubu muri ko mukena agahinda k'umukenyezi agahinda k'ubuzima ayo kumwe yarandaje muri ko mukena agahinda k'ubuzima urabona yuko ijya hiti cyangwa kujya kumenyekana wageze muri Kanyana ariko uzovugira no nibyo kunda nibyo shoboka kubera ko ibintu byose nibiza basisa kimwe kiradufise kuvuza cyangwa ubugomba kureka hakaba ubundi muntu nawe amenyekana ko amenyekana gomba kureka nguvuze kuraya ze kumbwira dushaka kureka andwe twese twa dushaka gukora ntiwahagarika gukora mu kweli yakuse nubwo basiho ubundi muri filme abo twese cyane je ndimo ntegeza gukina gusa uko nshoboye nkakunda gukina uko ndimo nyene sishobora kuvuga mu gihe nabi cyangwa ngira ko kubera ahubwo ni ibihe gusa ni ibihe turimo ibihe bizanira ibyo bishaka ibyo bizanura ibigeje bikazanura ibigeje bikazanura ubugabo tukaguma turi sawa muri filme Kirezi
ijya filime kinye ruguru mwambaye ukuntu yitwa Kirezi nakandi kajambo karenga ko kuri Kirezi oya ni filime Kirezi Kirezi warayikinyemo nawe mwashase kwerekana iki gukina mwambaye ukundi kuntu gutandukanye n'uko kuntu mwambaye uko ngenda bisigura nuko twakinye tuba handi hantu twakinye ko tuvuga yuko tubingana twakinye dukina imico ya handi hantu bari babaye sinka kujya tuvuga ati dukereye nk'akantu gatoya nta kujya ukreya projet yawe ukavuga ati shaka gukoramo ibi kandi twakreya kandi gasozi kacu tugashiramo ibintu nkabijyamo mwabona ko umenga hari naho bari mico kama niko kera bambara ariko mwabona mubifatanije nuko kumenga muri ko murarengera kuko rona mwarambara ukuntu kera ukuntu bambara barafuka twebwe twari kwije ukuntu bambara ukuntu bambara kera twage twari twambaye costume wasanga ari hejuru none kera bambara gute utubindo anya kugira bambare kera natubwe n'umuntu muto yarambara ariko kera bambara ukutse bambara impuzu ukutse maze guhinduka umubiri maze guhinduka nk'ukuri umugabo ibintu bimaze guhinduka byo ku mubiri ngo maze niyo bambara ariko twambaye kuva mu bwana twambaye kujyanye n'ikibazo pe kandi impuzu zigari ino nivuga ko bari kubareka mugambara tujyanye ne bambara kera ntabyo twari kushira namwe ntabyo mwari kwemera ntabyo toshobora bro ariko gusa twari twambaye ni hamwe tudatahura ariko tujya dutenge nimba ari tujipo ni twarenga ku mavi oya twagera ngaha none tugera ngaha nta bandi urabona bambara impuzu zigera haruguru y'amazi nuko tuvugisha ukuri butikopa na kaboti nawe umuntu bakunda kuvuga kutubwira ngo wambara impuzu ngufi undi akavuga ngo wambara ndende batse lega nibatubona muri wewe gukira he muri ndende na ngufi je nambara uko ndavyumvira uko numvise ko je no mbambara niko nafatiye ngo naza kubona nimba mvuze ati iyi mpuzu ni nziza nashobora kubigura kuri jewe kuko kwino se umuntu wese abayeho ubuzima bwiwe ntawubereyeho ubundi nawe ubereyeho ubundi umwose abayeho nkawe apfuye azopfa nkawe agawe azogorwa atunze nkawe umva mugani nta n'umwe azofata ubuzima bw'umuntu awubeho kuko ntiwoshobora kuba jewe sinashobora kubaho bari dusanga bahuriye ko basa ni benshi kwambara imvutano na costume ikanzu ya mariage turabihuriye ko umugani ngene tuvuta kumwe hari uvuta ndende n'uvuta mini mvuta n'uwambara mini mvutano oyi mvutano zose ni ndende ni ndende ariko hari uyidu egete se nituri barebare kandi nituri bagufi nuko hari umuntu ashobora kugomba kuba kose igomba kuba ndende ariko hari abayidu akambarira hejuru y'ijisho n'abambarira hepfo y'ijisho ijisho ry'ikirere cyangwa nabyutse Kanyana tugarutse gato hari abantu bashaka kuguma bibaza none Kanyana turabona amafoto cyane ari kumwe na Samy eske Kanyana ni muntu ahagaze he turimirije kuzota mariage yiwe cyane mariage yanje n'ubuzo bw'Imana hari abantu bamwe tiri bose barabana na Samy nyene kuko ajya amafoto tubona asa ya filime gusa kandi biragoye ko umuntu abonye ifoto arayumva ko ari ubuzima busanzwe mwagiye kuryoherwa cyane mwagiye gukina ni filme burya n'ubuzima bwo muri filme foto twatwazihuye muri filme hari abantu bicanga ari umere yanyandikiye araramwigisha neza yuko Samy mubana namwaje yasinze aranyumvisha neza ko ari ibyo turahari ijya ni filme ntabwo tubana ntabwo twigeze tubana tuba turi mu kazi tuba turi ko turakora nta bintu birebire hagati bihari yanje gusa abakunzi bawe bakwitika kuzotya mariage yawe vuba cyane mariage yiwanje ngati twe kabisa Kanyana tuzamuterera ibyo dushoboye byose urabona
nadaronka tugira nawe baritega filime shashashasha bariko barakumva none ntibanyumve rega ndiko ndabivuga nzi ko bariko baranyumva none ndihe rega honye nibaze mikro nje ndayifasha ndiko ndabivuga nzi ko bariko baranyumva nayaje ndagukebure wumva ibyo uri kuvuga ko barakumva nta muntu ufise turiko twategura none mvuge ndamufise turiko oya ariho kuyitegura niyo mu mezi make rego bwacarahari kabiri urinze ukundana nuko uwo muba mukundanye muzokubakana ikindi nanje nivyo kuzokundana n'umuntu w'umuhebane muturane n'uwundi rero nta uhari dukundanye turiko dutegura umwifuza ryari umwifuza bazoboneka ryari nazi aho baraza benshi babe bigucana si burura nandagwerutse kera murabona ko ari umukobwa mwiza umwe wese yomwifuza ashaka umugabo nusi yabivuze ni umukobwa mwiza abereye urugo gusa ushaka kumubona uko ari mwiza twenga neza asa neza ugasanga ingeso ziwe ni hatari n'ibibazo gusa ugasanga Kanyana afise ingeso nziza sivyo none ntabyo nzi kubera ko je nubwo nogerageza kwereka n'abari mwe mwisubizo ase je fise ukuntu mbayeho nibwira ko ari byiza ushobora kubona ko ari byiza beri zari akabona ko ari bibi jeje kajyanya akabona ko ari byiza uwo cameraman akabona ko ari bibi rero sishobora kuvuga ngo singeso nziza cyane we fata ukunzumva nanje ngumukunda we ariko nihagira igihe mubana n'umuntu bimwe ugomba gufata ugomba uzobiheba mugira ibyo muhurije nyene niko mufata ibyo muba muhurije ko muri bige bimwe cyangwa muri yandi bavuga ati jewe umuntu atameze uko uwo ntarimwo uwo si umugore cyangwa umugabo atameze uko uwo si umugabo oya umugore ntashobora kuvuga ati jewe umuntu atameze uko ati adashaka ko muri ibi nitwohunze uwo si umugore ibyo byovuga umugabo navyo uza kubwira kumva ko umenga areka guhohotera kumva ko umenga areka kubangamira uramusigurira mwaraja kugati jeze naturere ntazo nkeneye kubita kamamira ndasuka erega we hari ibintu utatse wasanga no kubukuta mwana ndega shareka ni ngorane usanga nibibatse nakimye mvutse uya nta bibazo bihari gusa rero waje ushanze uri kuvuga yuko umukobwa mwiza nkawe ubonekana ku social media ariko ukaburi ngaho ko gusa atamupangu n'umwe wo kubaka kuvuga na mpango cyo kubaka umukobwa yakuze nka je washaje vraiment ubona ko mutse ashaje ngo mumungu wanje azohava ntanga kurongorana umugazaba arongorana ararongora yaraje kubaka ibaze nawe rero ndakunze gusa sinovuga mvuga ngo ndafise umupango wo kujya kubaka ntawe turi kumwe ntayo office ahubwo ntawe turi kumwe ntawe turiko turabipanga n'ukuntu usanga mwe mukora aka kazi naha hari mvuga ati ibyo ntibikenewe umukono kumunyegeza akaba ariyo nyene niko bimeze kuri Kanyana jewe uramaze kumbana umushirije oya bibaza araboneka azokuyerekana nabishunda ni nkaho usanga ari Samy ariko avuga ati tuzoguma tuvuga ko ari film ari ni uvyivuge jana na kimwe navutse imesha kwa mwara bipanze tike tuzoguma tuvuga ko ari film urazi mwere mwampabuye mugiye mukore mariage muranyumvisha ko ari mariage nabanga ndi kumwizugure ngo ni mariage ni ari mariage ni wayibonye ni kandi wese sangene uwo musingene natashe muhira watasha wahoruta natashe basoye mu modoka washitse badugure ni mushikana base muhira urahagera n'amaguru niho byagoraniye niho byapfiriye aho nyene jaja cyane Kanyana uhora wibaza yuko umunsi muzoshika kugura imodoka kubera akazi ka filme ugakora business ikomeye kubera filme ndavyibaza uretse kuvuga ko ari akazi ka filme ni sinzi nzotegereza bafise imodoka
Ibyo biharura mu kiringo cuba kingana gute? Mvuze ico kiringo ku bwanje naho ngira vyogira neza ariko uburyo nibwo butariko burankundira ndacariko ndakora turayo ko bizogenda neza ko sinovuga hamwe novuga muri deza kadosha ndayironka ikado ryari we nawe ngomba kubeki wumva kado nagira ni business ni kazi ndabifite nimba ndiko ndabitegura muri deza hamwe nkaca nkora nk'akana ugatoke byagenze uko nuko byagenze uko ushobora kuronka nkaronka ikiraka kishobora kumpa amafaranga ari ibintu uronka mu buzima ukavuga iyi ni kado kandi wakoze ufite kuronka nk'akazi kaguha inoti ziboneka ni kado y'Imana uburonse ni kado biye kuvuga ati none ibintu biciyeho ndiko bigishikira basi ningakurya Kanyana yaje rega nijya ni kado y'Imana Karagene ko abona ikindi kado y'amafaranga Ivuye mu kazi ariko nta kibazo vraiment hariho hose inzira z'Imana zirenga igihumbi uzasha no kuba umuntu nyine akakugabira tu byose birashoboka byose bibaho inzira z'Imana zirenga igihumbi atuha gusa kimwe n'ico nzi ko ndabitegura numva ko bizoteba bikaba wiha ikiringo kingana gute uko ivyo bizoba zawe bivanye n'akazi kanje reka ndabigumiza ibanga hari igihe vyoho yumvise ko atacizere ayo ndabihoze amwe ndavuga yaje mu ngo ya muduka mwe ndabazi mufise umuntu ya muduka tubwiye kuzogura mu gihe kingana ukuru kandi wamenye ko duherukana kera dusabanze ukore umenye ko duherukana kera usanga iri muhira oyo umuntu afise imodoka ari Samy kandi rero nk'ubu tugize statistique dikuye ibishobisho no kwizera tukagira statistique Samy akaba arose imodoka ubu Samy yateguye filime 2008 nimba atari bisi ni kuvuga dukoze statistique umaze imyaka ingahe muri filime ibiri urumva ko usigaje yindi nka 10 yes we Zabanazi no kuyitwaza gusa Samy arashaka kuba yatevye kuronka umuti akayabuze ukwizera naje ntava ndayibura wewe wagira ukwizera n'uyu mwaka ukayironka cha yo twizera ni byinshi ariko ukwizera kutagira ibikorwa siko kubagupfuye ubusa uburiko uratakaza umwanya wawe gusa kandi bakavuga ati nta mugira ukwizera kungana n'akawe tukasinapu mubwira igiti kiva ku musozi terekwe mu nyanja aho no kwemera nk'abara cha reka twizere basi byoge n'Imana yavuze tubicange byose ari bibiri aho niho bipfira umwata nimwagera kwizera gute kungana akabuto kasinapu mubwira uwo musozi ugaja hari gacha yumva ukwizera kutagira ibikorwa bagupfuye ubuse rero tubivange nze byose ari ufata icyahe muri ibi tubivanze byose aho nyine niho bipfira wowe ufata icyahe muri ibi kwizera kutagira ibikorwa bagupfuye ubuse jaja n'abakobwa bishika bakavuga ati oya twegaho twakimiye rekana twe turabe ko hari aho tumaze kugera n'ubu ngizino barifise ubwo gukora ivyo biba vyoroshe hari umugambi ufise yuko uzava ukora filime yo gwawe cine yo gwawe ibikorwa vyiwawe uwo mugambi ndawufise ariko hari umugambi uri imbere y'ivyo ndiko ndakora hari umugambi uri imbere y'ivyo kuguruza channel yanje ninawuheze ntonze mwana gukwiyumvira ivyiyumviro vyo kuzokora filime yanje aho ni ryari ninaheze umugambi uri imbere uzohera ryari nimuzana akazi ko turonye ishiye amaprojet akazi gasanzwe gahari karahari ariko ni bituka nta kahari kwanza cyane nakazi ufise muri rukundo uri kuvuga ntagahari none bisigura ko muri rukundo TV dukora kabiri iyo indi minsi dukeneye ibindi bintu kizoje ko twakora muri iyo minsi kugira ngo tureko twobana kandi je nanijya nka muri ibyo okay tuje basi kuri business your own business jaja fashion uyu munsi geze gode ukagukora nanye ukore unezere kugeze kuri nje twabwiye ati hari ibindi turiko turakora biri imbere y'ibyo ubuzima turimo buragoye bisaba ko tuguma dukora cyane amafaranga kwanza uri kurabona uko ndubatse
urashaka gutegura ati iki kintu nzaba nagishize ko muri nonese ariko bitahiye amagana ushobora gushirwa n'imvura kanaka ugasanga iyo amafaranga wari witeze gukoresha kuri ukoresha cyane barabwiye ati umunsi ntazi nagaze gushaka kuri page ati umunsi ntazi turashaka kubaha address naho ngiye kuzohora nkorera ubunahari abo ndacakora online. Okay, ku bantu bakeneye impuzu amakanzu ibirato birimo gusa kenshi sindandaza ibirato ndandaza amakanzu amapantalo amatripo kandi uco bibona ngene ko nambaye nka jaja fashion niyo mpamvu uberewe ushobora no kujya kuri Facebook ukandika Jaja Fashion ugashaka kuraba na Jaja Kanyana ndakunda gucishako nka posting Kanyana ndabizi Wumvise abafana bawe kuri Jaja Fashion niho ushaka kugenda ukaraba ibiriko hamo ukavuga ati ndakeneye iki umutelefone n'akanimero kaba kariko bagatora kandi abakunzi ba Media Today TV nongera ndabashimira ni nabo bantu ba mbere bashorera bandanya akazi mu kumubaha. Okay, nta kibazo. Waruvuze akanimero bashaka kurondera ko kugira abashe gukora ibyashara. Ushe gukora ibyashara ukeneye impuzu kwambara neza ukeneye kubambika ukeneye kuberwa kandi umuntu adafisa n'imiganje baza batarabe. Oya nta nabi. Nabanda bigera. Ni wibutse. Oya sukwiyemere ko nukuri. Kandi simahora yambara iwanje. Abana Jaja Fashion kandi wiwe je wiwe nanaho. Kwera ariko nje mbona ndagwimona. Numéro 68 88 64 34. Kuri WhatsApp canke SMS canke ku telefone. Cyane numva ko ni WhatsApp kuko ukenera ndakurungikira nk'amafoto y'impuzu zihari. Hari igihe uza kubaza impuzu kandi hari abantu bakunda kubaza nk'impuzu zo zimaze nk'amezi 3 bakambaza ngo izi mpuzu ndazikeneye hari igihe ziba zitakeneye muri update ziba zaheze rero ushaka impuzu uraba na posting isanga inbox ndashaka impuzu ubundi umunsi uzasanga impuzu zombazi hashaka impuzu nkakurungikira izihari ziba zikihari kuko hari igihe uvuga urige wakunze usanga nikihari cyangwa cyane kujya wayikunze n'undi wayikunze abantu bavanga ibintu ugasanga ariko yandika avuga ibindi bintu bitacanye ngumva ngo ndagukunda uwo nitumwishe karababaza ko kara uwo muri Jaja Fashion iyo message turagushimira ati merci kubudukunda ariko twoshobora kuguha uduhuzu ukadushora gusa umuntu yagukunze niyo reka kugushorera n'impuzu ari igihe ukunda umuntu utarifise programme yo gushora kavuga baje muganzo bashorera ntacyo byose ntacuguma wishuza none kutagura erega bari abo marana byakiki yatubwiye ko muzogura kumbe kwari urukundo rwawe muvugishije ubu ntagaruka bagiye arige je marana bishuza none bigeze uzogura ryari nzokubwira ryaje nacaje kigwana sawa ndabitanga gusa Jaja muri budget day TV yavuze muri Jaja Fashion no muri budget day TV turafise programme yuko misi mike tuza tubashika kuri tele kwereka abakunzi bacu cyangwa abakunzi ba filime ndundi ahantu abakinyi b'amareresi basanzwe bakorera twifuza nayo ko tuzoza kwereka ahantu ukorera address iboneke bakene n'ibintu ubu nirigo ndatigita igitse komanda y'impunzi umwana nirigo ndatigita ubu ariko mu minsi vraiment ndasaba Imana inkorera uko ndiko ndayibisaba umunsi nzobaha address aho nzoba ndakorera kandi nzobaha utazi ndakwizeye ko nawe mubashikikiririye nzoza vere uri umwana wacu ndavyemera kandi n'umutima utuje utekanye uri mu nda urazindi ngorane abarundi bagenda bagira canke abantu bakorana ibintu utibuka umuntu hamwe arafashanije cyangwa nawe yaragufashije canke ibintu hamwe arakoranye n'umuntu burya abarundi bose bo kwibuka babagiriye neza canke babafashije uburundi bwo babuhinze umwaka umwe
nk'ubu wewe umaze kwibuka ucushima kandi ushimye Imana idusubira igaheza gira iyo muhemu ntizi gufatira kudashima shefu nje kuri Imana n'ubwego ndi umunyabyaha ariko basi umuhemu yo kutibuka iyo navuye yingure kuko sinzoba ndibuka niyo sinzoba nzi niyo ndikondaje ninibagiye iyo navuye sinzomenya gusa ni mu gihe bigoye usanga n'ujya muntu ahemuka yahora avuga uko nyene ni bya bindi nyene cyo tuba tuvuga Imana igushoboze gaje se muze kubwenje je ndo bishoboka je ndi umuntu ufite ibintu nyene by'abantu nyene turabizi ngora ariko kubera gusa Imana yabayivuga ko ndabisabye ijagero nubwo shika nyene nkatakaza agapiyasi ko gukora kwiyumvira umuntu nabicaye gukora ikiri kazi kivuga ati jamuntu yarabigiriye neza warabisabye jeje aho nyine mu bantu ariko ikiganiro cyagwa n'umukobwa ariko yumvira avuga ati ndashaka kuba nka Kanyana ndashaka guca mu byanzu ya Kanyana yaciyemo ndashaka kumenyekana ko yamenyekanye uwo mubwiri ariko ubizi ko warahebye ni habi nibyo nashaka kukubwira n'imiruho gusa andwa narifuze kubaho guca mu nzira y'aciye jeje wewe ugiriwe nk'aba bantu mu Burundi yavuze ati ngaho mu Burundi uyu abajije byakinze gutegura mutunge ndavuga bafise amamiliyaride bakubwiye ngo twatangaye kudandaza ikaranga ngo twadandaza imihwi ariko yavuze ati ngaho mu bindi bihugu za Chine Amerika barakubwira ati twakoze ku byagenze bakaguha details zose nawe ugiriwe nk'abo nguma ngo twatangaye ngo tudandaza ikaranga ugaronka imiliyaride ikintu kimwe novuga nka jewe ukuntu byagenze bagiye barabibona ibyo twakora gusa twamucisha ibyo abamutari kumwe mu cyereganye harimo guswana bisaba kwihangana mu kintu cyo cyose igushira ibikorwa no kwihangana no kumenya kubana n'abantu nibyo byatumye umunsi Kanyana ari Kanyana n'igikurikiye ngaho ubufise abandi bantu muri kumwe bagufasha nawe naragusaba simo ndagusaba izome ikiganiro nanje nkora nyakibazo urazi ubuza usomanya byari bese narabikoze bese nakusaba ikiganiro yego ndone hariho n'abandi twabwira izome ikiganiro nkora jaje twakora ikiganiro yego abyuze ngano zinduka ariko ubu turashima Imana nabakwangira baraboreka aje reka gufira baranakwangira ukambwira na ubu nabo wankira ubu dukuri baravugisha ukuri sinobesha ariko ni gake Imana ikiganiro gusa karabaho sinovuga ngo karabaho kuko uwe ni ikiganiro nigenda mubwiye umbabarira uyu munsi ndafise akazi mugabo nimba bishoboka uje kusanga ahanza kuba ndana oya wonsanga gusa bamurakoze gusa kenshi uzotwima kubera urumva igihe wari ukeneye waraturose nakwiye twagukenera tuzokurura izo nguvundo zikoreye zo kubyaka pe none sinagoba naye n'ubundi nari negiri program anje nayishe kubera nzi mwarafashije naje jeje akanubwira abarorera filime zacu biganiro byacu filime za rukundo filime za Mr Samy official na filime zo mu tournage izo chayo filime ndeje nyibutsa ndagusaba kuri Moria Moria niba ari Moria murasaheruka guca filime ifite titre y'igifaransa yitwa Destin kwa nyamba ni Alicia Destin kwa nacibagiye muramenya Destin difficile rero abibanze amafaranga atangiye kubona tubiha umwanya n'undi muntu ashaka gukora filime amuhamagare Kanyana ni umukobwa yameze neza azi gukina ku kazi vraiment filime arazinduka arazi gukina kandi umwana kandi umukobwa yicisha bugufi naho nyene je tubona nuko ariko ushaka gusanga agoye ariko ntabyo shingire nta yabivuga ibyo uzi bivuga uko nyene n'uti ibyo nzi nivyo icyo nababwira ni ukuri vraiment kubwanje ndabashimira saba n'imbabazi hari abandi bavuga ngo ntitubishuri nk'abantu mbega ngo batumazemo iminsi uronga umuriro ubunye nari ngeze basi aho sinisanga nakupima kare sinakupima
nabireka ariko byashika ugakupira umuntu ndonyeho nakajya ko kubivuga se ngabanyarukije hantu ngiye kuraba foto na postinze ngo gusuragayana ntabwo abari twebwe abari ibibazo tuba dufise nabyo telefone ziba zimaze amasaha 2 amasaha 4 ku muriro ziba zizimye nayo amatara yacu tuyaronka umwanya mutoyi hari igihe amatara aza twamaze kuja mu bundi neza ariko ubunye biriko bigenda neza amatara ni sawa biriko bigenda neza mugabo wibuke kuramutsa umuntu wamuramukije nibo kandi n'ubu muramukije wowe wenyine habariho n'abandi nta sinzi ukuntu bavuga se bavuga igipigi baba bakuramukije rero iyo ndakwishuye bashaka kushura n'ujya wundi hari uwo bishika basi umwanya wo kushikoresha telefone ugahera ntarashobora kwishura nawe cyo usanga bigutumye umbwira yuko nagaye nta condi ariko nawe ufatirwa gutekanyana nta Mr. Chiwoheri turashura message y'umuntu ndabwiza ukuri hari ego basi dufate Mr. Chiwoheri ntacyo hariho n'umusara kwandika ugiye kwandika azoshaka kumwishura uzobandanya umwishura n'undi uzobandanya umwishura uwo bivamo niwo bivamo cyo usanga byagoranye ko ejo haba hari abandi bakwandikira ndakunda akazi kawe merci n'ukuri je n'ukuri tuba dushaka tuguma tuvugana ariko hari igihe bigorana jambe niyo mpamvu tuba dufise amapaje dupostingako kugira ngo bibaye ngombwa ushire ku matari umuntu yaba yakubaje canka ama live kandi live ndazikunda kuko umuntu avugisha ukura ari wo wagaya aca bivuga kwandikiye bagakwishura niho tubibonera ukaca mwishura n'ukurumva bari nanje sigiye birashika rero hari abatahura nabo bigora gutahura murabizi mutahari ntaco tuzi Kanyana batariho abadushigikira mu bikorwa nitwotamba twirora sinonja muri chambre atakamera ngo nyina kanyu mutakabonye ngo mbindo habe n'ikintu bishoboka just kubasabira ababanzi ngo dutahura turabantu n'abantu nyene tumurabizi nongera ndabashimira by'ukuri mwarakoze bandanye mudushigikira mu bikorwa byacu abakiri mu bandanye muterera kugira ngo tugire ico dukore tugene aho twishikanya n'abana banyu babashaka impanuro zibashikira Kanyana canke Jacqueline canke Jacqueline uzoza ndavuga Jacqueline ndagushimire cyane nizire ku mwanya wose bibaye ngombwa simvuga wose kushaka gufatirwa nize ku mwanya uzobushoboka nitwagukenera muri Budget TV tuganire ku bikorwa ku kazi nizire ku akanya kazoboneka nzaba ndahaje naye no genda basaba ranje n'umusina bakeneye uko mama mubingorera kujyanye neza ndabarora urumva tiko ndabyumva nawe we tubanyira Kristo nta kibazo Imana iguhe umugisha amen yongere umugisha n'abadukurikira